jewe komba ndimwe je nkine wa mudemu manazi arondera nkinuma mwishamba apa nabademu bintungano bajye bazanira utuntu kunuku cemba nkine zanuma zintu zishamba zisa n'ivyashika ukarongora umugore atagira isuku naho bizogenda gute umugore atagira isuku nawo ni igihombo kuri ubugizi ni nko kuba kugira umugore adatwenga hajya mu zonzo bugize ikibazo nukuri kw'Imana aho uri hose uri umugabo udafise umugore adatwenga ni ikibazo bazisa mutime gushika urugo tisheri meze neza umunwa muremure yo unawaza man abantu benshi ntibazi kuvuga ibibarimo zijya hozagara cyangwa makaribu tuzimwa kubera ibibazo iki niki minyoro yo ntizofiheze minyoro kimwe gusa nayo ntayiheze yaciye agenda mu ijuru Yesu wenyene yarabonye turukamba bati kangene mu ijuru bararura numururazi nje nshise ngamu gisagara ndandatse shashe si iryo tsina ryapfuye shashe kema desa boy mwana kiyaga nabana bakeye kuwa nawe nifaka kuwa nawe nipo ndipangipange gira kagwindi murundi ngoda sasa nige chumbani ashashike desa boy isho boy umwana kiyaga nabana bake numa mwishamba yironderera cenda huma cenda tesa njya amafaranga kanje ndabika mu ndadashika nigisumandi emerani manikanyemera achasha gushikiyundi nta nibihodi hodi cewe ni cewe Bonjour mesdames et messieurs, le Abuja Flavor. This is Step Media channel progress for this industry Abuja Flavor. Chakinyamukuru cy'abakibaza reshya mu muri industry Abuja Flavor. Nkuko tumatubikora reka tuze dukengurukira Imana hamadusubira dukengurukira nabwo bakunzi wa Step Media 257 wherever you are ndagukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka kwa the first mukugira comment kwa the first mukugira like the first no mukugira share kandi ibikorwa byacu bikabasha kugira couverture nini cyane kugira ngo bibashe gutera imbere cyane cyane kubivanye nuko rukundo mwa mutwereka je no kucyo kubwira nuko no kwifuriza yuko amahoro y'Imana yuko yo komana nawe Imana yoshira novuga imihezagira yo mu bikorwa vyawe aho uri hose kandi big up sana wherever you are ndagukunda cyane kuri mikoro kumena Beni behind camera ni CK professional uyu no musi ndagufitiye umutumira ameze gute wibaza ko ndagufitiye umugangster no muniga je ndamwita for me ndamwita Madesa arakwambia ni Madesa sa umva ni sosa kishwa cyamazina yiwanje banyita Shashkei, canke shashe, canke amadesa, canke numa mwishamba, canke soza kishwa, canke waza, canke soza gupasua kishwa. Umva canke soza kuumiza. Soza kuumiza. Umunavuze rero Madesa bitabira gute? Madesa, gutsina Madesa nagishe mvuye mu gisyo umunsi nzari kiranje sana nimeze nabi sana kuri ubuzima nawe urazi ko bugoye nari ahantu nyene umva ndi muyabe nari intezwe cyangenda mu gisyo ahantu namugatemere rabo ngo peshe ifiriti arazenyima za desa cyangwa kuba ngaho kustafise na desa ni kibazo none nje yitwa Madesa ishiguma rivuma naca munako fise impano chamugateka ndayikoreshe ukabandi basare bo barya amajambo yawo uko je nari ntojya amajambo yanje ndicara ahantu vyarunkwa mu mwanya mani kwandika izina je nanje nemeye korohanya ijipo apana kuntwara umwanya je naremeye korohanya ijipo mana ufashe ubwenge tinanje nkora umuti nk'abandi bana tinanje ndi umuntu nk'abandi turoreye vyishi kuri no si waza maisha keshwa uvipi ni sosa kishwa kinse numva jewe jendi amadesa kandi totomo tena je ko Imana irankunda kwera Madesa arakubwiye ko Imana imukunda boro uno musi ni umuntu mwengo ko nyura kabeje ndaki kandi ko kushakoze kuba akunda kunyera utuwozaga bro tuwozagara twatsimwa kubera ishavu Imana sasumana kabuza muri Melisane kwera hari yubahwe yarakutsimusa abasari bo ngaha mu Burundi ntidushigikirana umuntu yakoze igikorwa umaje n'umusare mugari ko je nanje ndabonera mu site ukuntu ndi nimbotse abantu bazifaka canke kiniki yagikoze nka wenye nawe urayikora nka wenye hari abantu benshi bakora ikintu kizima mugo ntidushigikirane mugo je ndo umuntu ntahangagwa intari huma uko jewe ndo umuntu iconse ndakizi nawe abakeneye abibaza nabo kubashoboye nabo barakora umudeje ndi umwana nyene
je nditurije ndaba no buzima bw'iwanje nta umva nta life y'ubundi ndaba we nabane ivy'iwanje n'akazi k'iwanje kandi je izina ryanjye mu kuryubaka je ntwaye umwanya nemera koroha nk'ijipo bambarira hose guys niko ndavuga ati rero Madesa uno munsi uko winywera ka Benichou abantu benshi basanzwe winywera za Kirikou bimeze gute zagenze gute no munsi Karibu ko munsi wa Simani kweri wewe nawe wakoze kandi agushimire wakoze kuba wampaye umwanya bwiye nanje nezebwe man ivyo bihe mani ivyo bihe naravyifuza nanje ko nonezerwa ni ko kwinywera ka Benichou rya ndirimbo nakubwiye ati nanje ndi umuntu nk'abandi kuba zirya hozagara canke amakaribu tuzimwa kubera ibibazo iki niki umuntu abari mu munyororo iyumvire satani afonze imyaka 1000 imyaka 1000 izohera ryari turi mu munyororo turi muri ne nubwo acubona abantu ko barayayata acasha hagi ingwara iratire wayibonye Guys ni Madesa kubwira ko afise ingabirano araririmba neza cyane ariko kuri ndi ruhande akaba ari n'umuraperi ngo zani sipi jewe nzana isipiri birazwi kandi jewe ndi umwana ijya rap ndayikunda sana kidogo kuwa nawe ni faka kuwa nawe ni pondi pange gira kagwindi umurundi ngoda sasa nigiye chumbani ashashike desa boy isho boy umwana kiyagana bana bake numa mwishamba yironderera cenda huma cenda tesa njya amafaranga kanje ndabika mu nda adashika n'igisumandi yemerani manikanyemera acasha gushika yundi nta nibihodi cewe ni cewe uriya nuri ivyo munase vyo bunanda huma n'ubwisira bukakana sho mutwe iwanje shura amaso iwanje shura ubwenge bw'iwanje shura amaboko yiwanje naragwa n'izina ry'iwanje ntibariho nyore beat gira ku beat muza twege Nikiache mavuga ati wambaye kirezi ntamenya ko cera nibaze bacewe abantu benshi baranyifuza ko twoganira mugo je nanje umwanya ntawo nyifise uki abantu bashaka ko dusangira umunezero mubabaro tawusangira acasha cyusa abantu kugira abantu bagira inzigo sibo nikibarimo n'udayimoni urumva sibo batahure mugo we bankawe wenyene yundi nibaraba irababisi abantu bashaka ko musangira umunezero igihe cy'umubabaro ni mu busangira abantu kandi bose niko bameze kensa ko mba mwishizo yigwana ntagucirimo kugire wewe ushike ngaha ni kubera ari wabikoze kuyo mikoro waravyumviye teka nkore inoje koga kwisinamaje abantu babaye gutandukanye ikimi guzavuga abantu natwe b'impano baratuvanira sana bibatse ibintu byinshi mwana tumuhaye umwanya ntasinda ni ubuzima bw'umuntu Afrika mugo narabikoze ndabikora nka jewe mugati mana fasha ubwenge mana tu Chendo umwana homa afuraberewe Madesa unapendeza ni mana siko nari mwiza mukoresha Jordan akime gusa abantu bo biyumviye siko nari mwiza niyo jambo no kubwira siko wari mwiza siko nari mwiza kimisa ni imana eguhabwa ati peti yangu kina rega imana iguhaye umwanya urakina urapampana ikimana tabwenge yesa dubwiye dutwimviye cenka je ndiyumvi je ndakubwira isori wanyu ndibuka kera homo wa je papa wanje je sinigeze namubona mu buzima bwanje mukadi ko ivyo sinigeze nabishira mu mutima watari ubabaye canke ikiniki mukadi bati reka mpapane no buzima bwanje kuvi mutambo mana je mvuka ngaha muri Bujumbura rirari je no munyari ndonga hanye mu gisagara Bujumbura rirari nyuvuka hanye mugo narabonye ubuzima ko nakuze mbona ntabona papa ntabona mama wanje nawe urumva mama wawe ntakomba reka komba niyo umuhungu mama wawe umva vyase ni story vyinshi n'iryacamba mukadi ko imana yarafashije imfasha ubwenge ndipeti yangu manuka mu gisagara genda ukwane komba mwishu pampane nkawe wenyene nanje nshise nga mu gisagara ndandatse shashe si iryo tsina ryapfuye shashi ke Madesa boy mwana kiyaga n'abana bakeye imana igume impezagira buke impunza n'abantu
ubu nitwihwaniye n'umugesa wanje Freri ntubizi mateka sana Freri mugesa wanje yamugesa yobaho kwera hari hose kwera go respect umva yaje bikenewe na Frank n'abagesa banje babi ntazo kugira ndibage mu buzima bwanje Guys, Madesa right now turi kumwe ngaha uri kumwe umeze nk'umurapere ariko ku rundi ruhande warigeze kutubwira yuko ngo muvukana na Kirikou sasa wovuka ngaha Kirikou navuka ingozi mutamwahuriye papa we yaratembereye papa we yaratembereye wumva papa we byarashitse turavukana turavukana nusiye urya n'umwana kandi abarundi turi bamwe kimwe gusa je nzo muvuga nabi sinamuvuga nabi hagomba nkeneye amajambo none we na Kirikou ninda kazi we na Kirikou wewe ni wumva indirimbo ntumbi uriya nuriya cyo ni jewe burya mu buzima abantu baba bakeneye kuronka hit mugo hit ariko ni Imana ibikora kubera ufise muhemu unuze kwibaza ngo ikintu cyatari kiniki ni Imana baguhaye umwanya peti yangu nayo myaka babaye je mwana arababaye ni petit frère turazane mugo ariko nawe arazi nanje aho mbandi ariko yarateye imbere Kirikou ubu akiro gutera imbere ni kimwe nateye imbere sino babaraje nakuri umuntu atera imbere kandi abo haranshorera none babara nk'ubunyene wati peti yangu kunuko mugo ubwo buzima twaraburenganye je sikwe kimeze Madesa yes bakubwira ati ngo ari mu bantu ba mbere ngo yavyutse mu gitondo abanza kuja gutera igisabisho kwa padiri agasenga kandi urabona no kuno mwanya yambarisha pure sana bazi gituma kwambara isapure raba Yesu iminyoro ari ngaha kwisi ahamba nkinde kwereka abantu ivyo babona sivyo mbona niya ndirimbo kinama ndababwira kime gusa tujya bwose nka ciwe nyene menitesa sosa kishwa umwana keye njya mahera kanja ndabika munda aha munde ntagisuma gishikaye urabona munda hasigisuma oya ari hashika baje abantu benshi barambaniye sana ubwo buzima kwenda kugira isori ikima ce n'intoka abantu benshi bari barambaniye sana ati we peti nzisova mu iki niki mugo nace nicara ahantu abagensa banje baramanura peti yangu urafise impano ufise amaterume menshi wokoresha ukunuku we wokora ukatera imbere abandi bajya amajambo mugo ariko wewe impano yawe urayicaritse niyo mpamvu nanaciye nkoresha ingufu nshora umutwe none iyo ugiye gusenga uvuga yufashe ukagenda gusenga Madesa ku ruhande rw'iwanje shatu kumenya ati mbega unaombaga Mungu akusaidie ni roho rusaba Imana ikiga Madesa ubwenge n'ubwitonzi kubana n'abantu neza hamifashe n'amagara meza nta kindi n'iminyororo yo ngaha minyororo yo ntizofiheze minyororo kimwe gusa na Yesu ntayiheze yaciye agenda mu ijuru Yesu wenyene yarabonye turukamba ati kangene mu ijuru bararura n'umururazi abisi bararura ndakubeshereye yaciye bwati kaje nigire mu ijuru niyo yayugirana nibibatsokara frere ni minyororo isirago akuisi ntubona uri kutwenga arabandi bababaye nisi Madesa ati Yesu yavuze gute yashite mwijurire ucivuze byace bigenda gute yabwiye gute Yesu yapfuye ngakuisi aha kwisi ibintu bamweretse wenyene yarirutse avuga ati kandi twifucuru nubona umunyororo imunyororo no wikigenza uyu n'umunyororo gensa yatubambiwe yaratubambiwe niyo mpamvu ngaha kwisi we kubura ngaha kwisi hari abantu benshi kimwe gusa n'abajya n'abaza muri Freemason cyangwa ikiniki sibo barabonye ubuzima bararicegesha kwe ati Yesu yabonye ingorane zabere aha kwisi avuga ati ni probleme sana nibibazo yaciye agenda mu ijuru nubu naragaruka turamutegereye abafana turamutegereye naje namutegereye ti Yesu nyaruka akiri kare ugateba turi mu bibazo kwera ibibazo ibyo bibazo azabafasha gute ko nawe nyene yabihunze yirutse oya yirutse mu ijuru ukaguma ngaha kwisi yarabonye gumashwana nabari ngaha kwisi tekanigire mu ijuru tuko nabona nikibazo ingora ni minyororo ibinyororo gusa ibatse satani wonyene yaramumanuye umva Yesu yabati
satani cha hasi uko wona bona ukuratera induru hejuru mwijuru iyo ni induru nyinshi kana gushire hasi satani nawo yamanuka yishavukishi kumindororo kumujinya kabutse wewe shanga na frere kumunyororo mwishi umva nta manya zoduha ukarafunzwe nako tuko turanywa amabeshu bibaza amajambo mvuga ngo Satani biramuneze. Atu senga Imana ubaha Imana kabisa. Je senga Imana ubaha Imana kandi Mungu ndo mkombozi kandi uzurahiye umwanya uraha umwanya Imana sibyo nagamades. Uko ni woho umwanya bise ukabisomuzo kwanyira ngaha kwisi. Mugarika Imana yo yihaye umwanya irakwereka ibindi. Gweje ngire ngaha kwisi Imana nta muntu anyandikira izina. Je kugira ngire ngaha nabikoze ngaje wenye kama desa so sakishwa sakuwaza watsa hari abantu benshi batazi watsa babarundi watsa ni kuyumvira watsa ni kuyumvira yesa lapa inumi ihuma iyo nguha umwanya aho nkina warabona akatari heza twarirutse n'ibirenge birashuha komba mwisho nari totomoya komba mayisha nari totomoya urumva ndirimba wumvise uyumvire katatu sho wumva urumva komba mayisha nari totomoya hawe karafere iyo ndirimba kirisigura hawo mpaye umwanya aho uri wewe je sino hashobora abantu benshi barifuza ntibashima ibyo bafise ntibashima ibyo bafise nukuri kw'Imana mayisha nzoshima ibyo fise Mana warakoze je kuba ninga ni wewe nyene achasha Madesa arakubwiye ati ashije ndashina ndanyuzwe n'ivyo nsanzwe mfise nukuri kw'Imana none sharasta umaze kubona Yesu none igasine mu wayikinye ni rofa mani bamemera ibintu mubona ngaha kwisi akwisi tukise muri komba mwisho cyo turavugisha ukuri sometime tuvugisha ukuri ko ntuzobona umuntu aberewe ngo ni nini wo ntuzi iyo swaga iyo je bigifiso namwemera sana sometime usipende swaga yangu nkuko ni swaga yiwanje we ntuzi ukuntu yarondewe numambo nzobona abantu benshi baberewe iki bakunda ngo naba boss we ntuzi ukuntu wabironde mugo nawo cyo bazanira amenya ngo ni nini abose kide bahinduke sometime no boss ugira hinduke nkajewe araraba ubuzima abarimwo ivyabisi bamweretse urumva nawe ukabibona mbega nawe ntuburiro ufu we dufise amaso turabibona bakigeugewu cyagwari ntabivutse mugari ko mu buzima nabantu nikibarimo guys nabantu nikibarimo ati rero Madesa akubwiye ati ntugafate naba abantu kuko sibo nikibarimo nishari basanzwe bafise afu Madesa waronyotewe bogari sana je nahora nipfutse ikiganiro sinzi ukuntu wazesha gensa kunda mutsa naryohewe sana mugati Mana reka nambare umupira manacere wanje yo yambika basarimutse ujya mu chama kimwe gusubu nawe ntakitubona arababaye timbeba Madesa bagiye kumbe nabisi baduteranije abisi nabantu babi baduteranije ngo Madesa ngo numwana mubi cyane niki mukabisi babakeneye kesa numnatsoneze umeze neza abantu benshi babasha kubabare akabutse mbidada ubabare ufugo batwe watse ufugo batwenga hagire ngamo barabare twenga nuko bameza bisi mugariko usenze Imana irabigufasha ngo tu uzoca ubwenge mu buzima ni muri kurumvise ikiganiro kubera ubwenge kuko nanje ahantu ndi ngaha kubanishe ngani Imana kandi harabandi ahaturi harabandi kandi suko nari mwiza kubarusha ariko ni Imana yashase ko nabwirana no majambo nibisanzwe kandi ni kubw'Imana kuburinga ko hari abantu benshi bari mu mva ubunye bapfuye nuko bimeze n'abafise amafaranga benshi barapfuye kimwe se tuzokwemera ukuri kandi uzokunda ukuri kino mpamvu mu buzima bwanje abantu benshi barakunda abadada bamenyera abakobwa bagushakashaka bashaka mubiki jewe komba ndimwe je nkine wa mudemu manazi
arondera nk'inuma mw'ishamba apa n'abademu b'intungano bajya bazanira utuntu kunuku cemba nkene za numa z'ishamba zirondera zipampana bwate umupeti kana mushigikira ukunuku turi kumwe urazimane mu buzima n'abademu sana sa Mutoyi mutezi turaganira mu biganiro abantu benshi bavuga ubuyi wanyu sa Mutoyi bwaba abademu benshi barababaye hari igihe ushika ahantu ukaronka umugabo nimburose umugabo none umugabo azokumarira iki umugabo aragukunda abantu bo ngakuzi bose bazokunda uzobimenya none rose umugabo ugasanga mama wawe nagukunda uje ufyifatamo gute muguzovyibatseho ngaho mugari kuzoza ikintu cino basabira badada biki gihe barashushe sana barashuha nk'imbabura yaka kimwe gusa uko birinda nkene wa mudemu yatekanye azubuzima azi kubaka kabademu benshi ndabazi barasara umva bakunda umuntu ari hiti nkubu ndi hiti ko mwakabesha ukuntu yo Madeso original uraziwe hiti ukunda yirondeye sha acha sha uza n'ubuyu wayo burofa towa sanu mina gutowa sanu waraye biraye nose mu buzima cinda bivuze hari abantu batazobivuga abantu benshi nivuga utuntu twiwanje abantu bobo ntibaze kuvuga ivyi wabo kandi Madeso ni nkuko akunze no guhanura abantu ati ngoreka ivyaha ibyaha bireka kubera turoreye vyinshi rigaca mu maso kuryuma turoreye vyinshi umva n'ibintu vyinshi turoreye vyinshi uko n'abakurambere ntibabihejeje rero kundi umukuru w'igihugu perezida avuze ati abantu bashaka ivyiza ibi bintu babishaka mukuru w'igihugu Imana umuhezagire yavuze ijambo ryiza ndi umwana muto nuko nararyumvise ndaryumvira ahantu nicaye nariyumviye sana kabisa. Yes, ni Madeso akora avuga amajambo menshi y'akamaro ariko ku rundi ruhande Madeso umuntu acifuza kumenya ati mbega Madeso asanzwe abashejweho niki asanzwe akora iki? Je Madeso ukuntu mbayeho je Madeso mbayeho kunyene mu site yaje abafana ndashimye afite dukorwa gukora mu site kandi gufasha abantu cyane kandi barabinezerwa gose jewe akazi fise kajya nyene Madeso nabimenye ivyo jewe akazi kiwanje ni comedy n'umuziki banyita amadesa kimwe gusa mu manager ntawo ndaronka kimwe gusa nacagwana komba yo nayitanguye kuva kera nkiri umwana unumvise papa wanje ko pfuye nkiri umwana baza n'uburofa ngo nini je papa wanje apfuye nkiri umwana abantu baza kwanikira amenya akazi ivyo waciye iki niki nwaje papa wanje mu gufa kwanje yapfuye nkiri umwana muko nanje nariyumviye ngitse myaka 10 kandi se vya bose nje no baho gute ukunuku ngwana komba mwisho ninjira mu gisagara tikangwana ukunuku ngo nakoze nka jewe ubuzima bwe zokunda umuntu kimubona hari gizi mpemu zizokatika kamubura mugati kujya muntu yaravutse ikiniki mamba bate hako baguhambana hako guhambana ikara uhasiga umwana je ni mpamvu nkeneye umugore cyo ko abagore bashaka ni benshi babise amafaranga n'abatuze ni benshi ariko mugo ndasaba Imana izomfashe umugore mwiza kwera umugore azi kuyirondera nk'inuma yo mwishamba nimba yagiye guhiga kavuga ati ndarose iki kiro cy'umuceri nanje narose nimba hegihe biburega n'ubuzima ni life nga kwisi n'ubuzima n'ababifise ntibabivukanye musa mugari ko hari ubuzima Imana kwereka ukunuko birashika musa urose umugora ukunda no ukamukunda ni vyiza man mu buzima kazoronka umugenza ukunda zomukunda kabisa. Yes, ni Madeso akubwira ati ukazoronka umugenza gukunda kwitaho akigafata ingorane zawe akazigiriziwe uzumukunde. Yes, ni kibazo ncarifuza kubaza Madeso ati right now wavuze kuvugana na Kirikou uvukana na Kirikou sasa mbona collabo bado ya collabo ntikene mu ino minsi kubera collabo Madeso ya collabo nikenewe za kuwata za kupasua kichwa so kumena umutwe za kumiza za eyo nibagiye so za tumbo numva niso zo munda dufise kibazo cyo munda basare ngaha beshi inzara igituma tudakunda na basare bo ngaha mu kibazo cyo munda
nda soza tumbo kimwe gusa ubuzima uzokwerekana umutima mwiza nanje kugire ngaha nambara akacorodani ndashimira umumanacire wanje ari hanze kimwe gusa bisi Canada aracagufasha none oya kimwe gusa bisi no kimwe gusa oyaye kuba telefone yaramenetse ntivyakunze ko tubonana mugari ko nahanyumva ndamushimira tu kandi kugira ngere ngaha yari yambonyemwo impano indimo tipeti yangu kina ndaguhaye umwanya kabisa kandi mu buzima bwanje nta muntu yamuhaye umwanya nko mu manager wanje tu aba manager aho bari nanje bafashe cindazi comedy je n'umuntu ni serious sana ndazi comedy ndazi umuziki kandi je n'umusare ngaha mu Burundi nta wundi muzobona nka jewe kandi amajambo ndababwira nuko ndi serious tumugari ariko tukitize mu kuyaga kabisa abantu benshi bigira abantu bazima uburufa bubuzuyemo gusa n'uburufa guys madese tugira tagora kigaragati Benichou jewe tugira dukora ikiganiro no mo egensa we wampaye umwanya sana hajya igihe we wabonye nuko ndi mesuru duhuzu nuko ndamesa mu biraka vy'iwande ugena ndiko kazi kakobeshejeho so kazi kambejejeho sometime ndafise ababosi kusuku reka mu buzima bwose ndahaze ku musari kwitonda kugira isuku umva nta hantu wonshikiye madesa nivyashiko karongora umugore atagira isuku naho bizogenda gute umugore atagira isuku nawo ni igihombo ko robugize ni nko kuba kugira umugore adatwenga hajya mu zonzo bugize ikibazo nukuri kw'Imana aho uri hose uri umugabo udafise umugore adatwenga ni ikibazo ni ngora sometime gushika mu rugo tisheri meze neza umunwa muremure yo unawaza man abantu benshi ntibazi kuvuga ibibarimo muce ndavuga amajambo yanje ko ndaza abantu sibeza kandi nibeza sibeza kandi nibeza kandi nashimira abafanzi banje ubwengere ngaha nibo bamfashije murakoze bamwampaye umwanya nanje amajambo batukeneye kuganira ati tugira tuhaturire de tugira dukora ikiganiro guturira ni kimwe no kugira no gutera imbere ni kimwe abantu benshi baba bashaka ivyiza mugo ntibazo bitwara ari ni kintu ari nkeneye kuvugana na madesa gatoyi ko ni kintu giharawe cyane yako muri no misi harawe n'abavakansi baje bava hanze hari bavuye za Buraya zavuye za Amerika za Canada bariko baraza muri noci ngaha mu Burundi abakobwa benshi barakunze kuhagirira ibibazo conseil gatoyi wotangana uvuga amadesa save abatemu benshi abatemu benshi no kujya kwiyumviye kandi akiyumviye gatoyi birukira abantu bavuye hanze no kubanyarukira kimoza mu buzima ntuzokunda umuntu ngo ne kubera ngo afise amafaranga yo ni kintu gihera we iri ishapure nambaye n'uburofa sinaguye karorero Yesu wenyine yagiriye mu ijuru ivyise we ntawe uzobicikira ni ibintu birefu sana mugari ko tukunda Imana ahubwo ari gukunda abantu sana urabakora kandi nanje barankunda mugari ko Imana ho nikindi sasa mutime wamaze akajambo ndacakibuka abatuma avuye hanze umva bikanga amahera barakuze nibimama nibibibi biko birashatsa batwiruke ko twebwe cesha ku manager yomfasha je ntabatemu nkeneye ngo ni nini uyu mutemu kumuronka ni kimwe mudemu bwe turabashaka tuko nambaye umubiri nanje ndaka uko ntarosa amazi akanye n'ikibazo ndiko ndaka n'ikibazo sasa sometime mudemu kumuronka ni kimwe nimba ari umudemu akenya sasa sometime hari mpamvu numvira ibintu vyinshi sometime nk'abaseri muwe kana kivuge sani ko nanezewe buje sinaze mbwa kwisi no kubabara sometime abademu benshi ngabari ngo ngaha mu gisagara aha mu ruguru bakenye mugo ntibabaraba kandi nibo bazi gukora bafise indero mugari dugirukira abantu nuko bakizikiniki umutemo mwiza n'umuntu apfumiriye ubuzima burimo bwose umutemo kazomuronka n'uco mwirengagize kweri ngo cyo umutemo ntawo ndaronka ubuzima bwanje ntawo uraronka abo maze kuronka bameze gute madesi abademo benshi baranyaruka kubera cyo abademo nanje ndaberese ibintu cy'ubuzima bugoye mugo nanje ubwo buzima bugoye nari mu mukino niko ndabaraba kandi yo ino turi nayo
ya je nta note ifise sana kimwe ndabayeho kandi uramanira gukunda cyane oya suko nari mwiza urugamba sugwi wacu n'ugw'Imana urafise uwarutanguye kandi nibaza waruheza kensa we shimo kuburi riri we yaravuze ati tinya Imana riri we ni kumana tafise honyene acha riri we motherfucker out here honyene agarafuck mugo samutema aravuga ati tinya Imana uko kensa nagushiriye mu kuvuka none gasha kensa mbisanze ngaha kwisi nebo cyo koriki eka nijya misari barayivuga kubera ibintu babona ngaha kwisi mugo samutema turaganira ibintu bibiri bizima ikiniki shegensa nuko naho nafise hito kunungu jewe hito narayivukanye kandi jewe numusare wazonyibukira ko sana motherfucker muki kabisa Jesse yoni Madesa mu gusoza ikiganiro ugize ku ndirimbo zingahe Jefferson indirimbo 49 na comedy nyinshi 49 n'ama comedy meshi ivyo onye ndibimaze gusohoka cyangwa bitarasohoka ya je nta manager ndaro nkashigikira oje narahwanye n'abantu benshi bavuga Timatesa tuzogufasha wapi mugo nanashimvuga ati mana fasha ubwenge nanje njironderere mugo nandizeye hari gihe Imana izomfasha nkaronka mu manager avuga ati ujya mwana nawe haje ngwarasha wiratira wayibonye hari abantu benshi bazi ubuzima nabo baciyemo reka ndamuha umwanya ntarira busema reka tumuha umwanya sha reka nawe arababaye niminyororosha acha sha mugariko cyose ni kwihanga mu buzima abasare benshi ndabahanura nzozana shavu mu kazi kose we bikore nkawe igendimo ati iyo nguha umwanya aho nkina warabona gatari heza umva abantu benshi ubaha barakubona bambaye Jordan ku pantali simvye ku kiniki bashibaza ngo wewe ngo warahiriwe mugari ko ubahaye umwanya uriko urumva mu kintu ciza base abantu batumvi hari abantu benshi batumva ikirundi neza hajya umwenge w'inzu wumenya na mwene iryo jambo ni ryumva uraryumva kimwe nka kwisekeza turonka vyose guys ubuzima ubayemwo kuri nosi ni message ya nyuma tugomba gutanga bwakugishije ikintu uvuga Madesi mu buzima ikintu cyarize ngakwisi n'urukundo gukundana kunda umuntu akunda umuntu kwimubona uko hari igihe uzomubura abatike ari umugenzi harambwira ry'amajambo ikiniki cina kintu je nobona ndagushimira cyane Madesi asante sana mutu wangu kabisa yes tuzosubira nawe gutawara kumwe na Benichou Mikobe and Kamensi ke professional nibagire kugira subscribe bye bye